Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuha ikaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa hirya n'ino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ntunyemerere nkuhe ikaze ntanakwipfuriza kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura uwu munsi, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, igihugu ca Tanzania, igihugu c'u Buganda n'igihugu c'u Rwanda, mwese ndabahaye kaze. Ndabakengurukiye cane, turi ku munsi wa gatatu w'igenekerezo rya 18 Gitugutu umwaka ni 2023. Ico utegerezwa gusa nta kindi ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru yose, inkuru zose kumwe n'ibiganiro vyose tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende, ibigutohoreza hama ikabigushikiriza kamwe ku kandi atana kamwe kavuyemwo. Aya makuru harabashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Ese intara ya Kirundo yoba yoshobora gusubira kuba ikigega c'u Burundi? Leta y'u Burundi yarihaye ihangiro ryo gusubira kugira intara ya Kirundo yo mu buraruko bw'u Burundi ikigega c'igihugu nk'uko yari kera. Mu gihe hahimbazwa umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe gufungura, umushikiranganji w'uburimyi yashimikiye ku gukingira ibidukikije n'ibiyaga hamwe n'ayandi masoko y'amazi. Abanyagihugu bobo siko babibona, bavuga ko bafise ingorane zo kuronka ico bafungura. Iyo nkuru ku buryo buramvuye ni mu kanya mu buryo bw'idonido, ntuje kure. Nayo urubanza rwa Bunyoni rwongerejwe inguvu n'icaha gishasha yagirizwa co kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu. Uwahoze ari umushikiranganji wa mbere General Guillaume Bunyoni yarengutse imbere ya sentare Ntahinyuzwa mu gisata c'iyungururizo kugira ngo hafatwe iyi ngingo ku kugumizwa mu munyororo kwiwe vy'agateganyo. Muri urwo rubanza hicariho c'umushikirizamanza yanse ibisabo vyose vy'ababuranyi vyo kurekurwa vy'agateganyo. Ugupfungwa vy'agateganyo vyasabwe kuko Alain Guillaume Bunyoni mu vyo yagirijwe harimwo nko kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu. Ico caha cavuzwe ku ncuro ya mbere n'icariho c'umushikirizamanza hasigura imvo zo kumugumiza mu gasho uwo apfunzwe nyene. Nayo mu yandi makuru turi buze kubagezako iyi nkuru ivuga ko indege ya mbere iteranirijwe muri Tanzania yerekanywe. Muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, abasoda ba MONUSCO b'Abanyafrika y'Epfo barirukanywe bagirizwa ubusambanyi. Nayo muri Kenya naho bati hagire ibihugu bikora gishinga ntahe birihire ibihugu vy'u Burundi na Sudani y'Epfo ibirarane biheranye mu muryango wa EAC. Aya n'ayandi ni amakuru yaranze umuryango ugize ibihugu vya EAC mu ndwi yo kuva ku wa 9 gushika ku wa 15 Gitugutu 2023. Isayo gusa, ayo kumwe n'ayandi ni mu kanya mu buryo bw'idonido, ntuje kure. Ico utegerezwa nyene ni ukubandanya ubanye natwe. Aya makuru ku buryo buramvuye ntunyemerere nyatangurire kuri ano makuru yaranze akarere ka Afurika y'ubuseruko. Skyleader 600 niryo zina ry'indege yateranirijwe n'ishirahamwe Airplane Africa Limited AAL rikorera muri Tanzania ahitwa Morogoro. Iyo ndege yerekanywe mw'ihayanishwa gurisha rya Tanzania International Manufacturers Expo Time Expo 2023 ngo yakozwe mu ntumbero y'umugambi wa AAL wo gukora indege zihwahutse cane nyene zikenewe bivanye n'ingene ivyo gushinga imitahe bimeze muri ico gihugu hamwe n'ingene abatanzania bakunda ibintu bishasha. Skyleader 600 ikaba igenewe gutwara abantu babiri gusa n'uwuyinyonga arimwo nk'uko tubikesha ikinyamakuru The Citizen. Nayo umuntu yigize umushingwamanza hatariwe muri Kenya yarashimiye abamushigikiye. Ni inkuru yavuzwe ko na benshi muri Kenya ndetse no hanze yaho. Umugabo yitwa Brian Mwenda Ntwiga yarafashwe ku munsi wa 4 w'indwi iheze yagirizwa gukora akazi k'ubushingwamanza hataho yavyigiye atanazwi n'amategeko, ngo mbere ngo akaba yaramaze gutsinda imanza zitari nke mu butungane. Uwo mugabo akaba afise abamushigikiye bamubona nk'intwari hamwe n'abandi bamugwanya, we avuga ko atakosa yifitiye kandi anashimira cane abamushigikiye n'abamusengeye bose.
Inyuma yo guhagarikwa kugira akorwe kw'amatohoza yimbitse, igipolisi co muri Kenya co kivuga ko yoba atari wenyene gusa akora mwene ako kazi atabirekuriwe. Iyi nkuru tukaba tuyikesha BBC News. Nayo muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo hari abasoda ba MONUSCO b'Abanyafurika y'Epfo birukanywe bahorwa ubusambanyi. Abasirikare 8 b'Abanyafurika y'Epfo bari mu basirikare ba ONU bagiye kugarukana amahoro muri Kongo MONUSCO mu karere ka Kivu ya ruguru nibo bahamagajwe n'igihugu cabo. Igihugu ca Afurika y'Epfo kimaze kumenya amakuru y'abo basirikare baco caciye gihitamwo kubatumako kugira ngo bagende kwishura ku vyo bavugwako. Ariko nubwo biruko BBC Gahuza yandika ko igisirikare ca Afurika y'Epfo ica gatanu gifise abasirikare benshi muri Kongo, ni ukuvuga ko nyene ngo barenga 1000, cagaye ingene kitamenyeshejwe ivyagirizwa abasirikare baco biciye mu nzira ibigenewe gushika aho kivyumviye mu binyamakuru. Ivyo bikaba bishitse kandi mu gihe igihugu ca Kongo kimaze kumenyesha ko abasirikare ba MONUSCO bovanwa muri ico gihugu bose kuva mu kwezi kwa Kigarama uyu mwaka, kuko ataco bariko baramara mu kugarukana amahoro muri ico gihugu. Nayo muri EAC, igihugu kirusha inoti ibindi gikwiye no kugira ijambo ryinshi kubirusha. Ivyo ntivyashikirijwe mu ndwi irangiye n'umurwi w'abashingamateka bo mu gihugu ca Kenya uraba ibijanye no kwinjira mu miryango mpuzamakungu bisangiye akarere mu miryango mpuzamakungu bisangiye akarere integration regionale. Abo bashingantahe bati igihugu cose mu bigize umuryango wa Afurika y'ubuseruko EAC cotanga uburyo busabwa n'umuryango bivanye n'ubushobozi mu butunzi gifise, hama igihugu giterera uburyo bwinshi kigaheza kikagira ijambo ryinshi, mbere kugeza no kuri rimwe ntasubizwamwo droit de veto. Abo bashingamateka ari nako gusaba ibihugu vyatanguje umuryango wa EAC kwitanga nk'imboneza bikarihira intererano ibihugu vy'u Burundi na Sudani y'Epfo biheranye. Nayo mu Rwanda Prince Kid yaraciriwe urwo gupfungwa imyaka 5. Dieudonné Ishimwe batazira Prince Kid ni nyene ishirahamwe Inspiration Backup ryahoze ritunganya ihiganwa Miss Rwanda. Uwo munyororo ni igihano kije gikurikira urubanza aburanishwa rwatanguye haraciye imyaka, aho yagirijwe ivyaha bijanye no gushaka gushurashuza no kubafata ku ngufu bamwe mu bakobwa bari muri iryo higanwa. Mu gihe yari yasabiye gupfungwa imyaka 16, sentare yahavuye imugabaniriza igihano kubera ari ubwa mbere yari yagirijwe ayo mabi. Gutyo rero igihano cahavuye kija ku gupfungwa imyaka 5 no kuriha amande y'imiliyoni 2 z'amanyarwanda. Mu mwaka w'2022 Prince Kid yari yejejwe na sentare bivanye n'uko yari yasanze ibirego bidafashe, ariko kandi kubera ko sentare yari yirengagije intahe z'abakorewe icaha. Iyi nkuru tukaba tuyikesha The New Times. Nayo mu bindi kandi, ese intara ya Kirundo yoba yoshobora gusubira kuba ikigega c'u Burundi? Leta y'u Burundi yarihaye ihangiro ryo gusubira kugira intara ya Kirundo yo mu buraruko bw'u Burundi ikigega c'igihugu nk'uko yari kera. Mu gihe hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe gufungura, umushikiranganji w'uburimyi yashimikiye ku gukingira ibidukikije n'ibiyaga hamwe n'ayandi masoko y'amazi. Abanyagihugu bobo siko babibona, bavuga ko bafise ingorane zo kuronka ico bafungura. Mu gihe hariko hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe gufungura neza, abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo bavuga ko bibagora kuronka ivyo bafungura. Turya rimwe ku munsi ritarenga, kabiri ni igihamaba. Uko akaba ariko vyashikirijwe n'abanyagihugu bo mu makomine ya Bugabira na Kirundo bari bitavye ivyo birori. Ivyo birori vyabereye ku mutumba Kinyonza muri komine n'intara ya Kirundo. Abitavye ivyo birori bavuze ko bababajwe n'ubukene bw'amazi meza, na cane cane muri ayo makomine ya Bugabira ndetse na Kirundo. Dutegerezwa kugenda ibirometero 6 kugira ngo turonke amazi meza, atari uko tunywa amazi y'ibiyaga. Uko akaba ariko bivugwa n'umutama w'imyaka ishika 60.
Buramatari mushasha w'intara ya Kirundo Victor Segasago yinjiye mu mabanga ku munsi w'Imana uheze yemeza ko iyo ntara ifise ikibazo gikomeye c'amazi meza. Ku bw'abahinga mu gisata c'amazi, ibice 26 n'ibice 4 kw'ijana vy'abanyagihugu bo mu Kirundo nibo baronka amazi meza. Abandi bakaba bakoresha amazi yo mu nzuzi. Uko akaba ariko vyashikirijwe na Buramatari Segasago. Umugambi wo gutanga amazi meza mu makomine ya Bugabira na Kirundo watangujwe haraheze imyaka irenga 4 nturaherahezwa. Ku bw'amasoko amwamwe Buramatari yahahora Albert Hatungimana yoba yaragize uruhara mw'inyuruzwa ry'amafaranga yaragenewe uwo mugambi. Mu rugendo aherukamwo muri iyo ntara mu ntango z'uwu mwaka, umukuru w'igihugu yari yategetse indongozi zo muri iyo ntara ko ico gikorwa coherahezwa, ariko ntacakozwe. Nubwo biruko, leta yihaye ihangiro ryo gusubira kugira Kirundo ikigega c'igihugu. Ati nta numwe atazi ko intara ya Kirundo yari ikigega c'igihugu kera. Intara zose zirazi ibiharage vyitwa Kirundo. Dushaka ko iyi ntara isubira kwiyambika umutamana kw'izina ryayo. Uko akaba ariko vyibukijwe n'umushikiranganji w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi Prosper Dodiko yaserukiye leta muri ivyo birori. Umushikiranganji Dodiko yagarutse ku kubungabunga ibidukikije na cane cane amazi n'amasoko y'amazi. Twobamenyesha ko icivugo c'uwu mwaka ari amazi meza n'ubuzima, amazi aratugaburira ntihagire uwusigazwa ku ruhande. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uragira umunsi mwiza.